Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure ya Hejuru TV, n'umwanya w'ayandi makuru agezweho kandi yihuta muri iki gitondo. Turi kuwa gatatu kw'itariki ya 17 Mukakaro 2024, mugiye gukurikira rero biri kubera mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bati Uburundi noneho aho bugeze birakomeye cyane. Ni nyuma y'uko rero mu minsi iheze n'abantu batandukanye bari bafise imyidogo cane cane ku kibazo co kwiyunguruza, bakaba rero bari bafise imyidogo ku biciro vyo kwiyunguruza vyoba vyaraduze, ariko noneho ubu mu gisagara ca Bujumbura ubu noneho vyasubiye kuyangara. Turabahereza uturorero twingene kuva mu gace ujamo kandi vyoba vyiyongereye ubwo n'ibiciro vyo kwiyunguruza, ndetse uko vyahora mu minsi iheze abantu bafise imyidogo, ubu noneho ibiciro vyarigwije gatatu cane cane mu buraruko bw'igisagara. Mukaza kumenya rero uko vyifashe muri aya makuru. Reka tubaramutse mwe mudukurikira muri mu Burundi, mwe muri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turabahaye kaze. Abunguruza abantu ntibahengeshanya kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu bihe bisanzwe itike ryo kwiyunguruza kuva Kamenge hagati mu gisagara na 650 y'amarundi, ariko kuva aho Uburundi bugiriye mu ngorane z'ibitora bunguruza abantu bataroye ubuhinga bwo guca ku ruhande igiciro cashinzwe na leta kugira ngo bashike mu gisagara hagati, abiyunguruza rero bariha amafaranga arenga 1800. Biragoye kuronka ibisi iva Kamenge gushika hagati mu gisagara. Abiyunguruza rero bururuka incuro zitatu. Ubwa mbere bisi iva aho bita kuri Gare du Nord igahagarara kuri Kotebu, abiyunguruza baruruka bakariha 600, ndetse baca barindira iyindi ishika kuri Permanence naho nyene bakarihishwa bururuka, ndetse mu nyuma rero baca burira mu yindi bisi ca ishika mu gisagara hagati. Ni 1800 ku rugendo rwategerezwa kurihishwa 600 mu gihe gisanzwe. Niko rero binatangazwa n'umwe mu biyunguruza yoba yarasanzwe n'amasoko yacu kwibarabara ryitiriwe Peuple Murundi. Kubw'umwe mu biyunguruza rero yakorewe ivyo, abunguruza abantu nibo baduza iyo tike yo kwiyunguruza kuva leta yanse ko haduzwa itike n'ubwo ibitoro bitaboneka. Abakoka babwira abakiriya ko batagiye mu gisagara bamera nk'abakase, berekana ko mengo basubiye mu Kamenge, ariko vy'ukuri nibo baca bagaruka gupakira abo bakiriya nyene bari basize ngaho ku gituro. Niko rero uwo avuga. Ubwo buhinga rero bwatangiye gukoreshwa igihe abiyunguruza batangura kwiyamiriza irihishwa ry'amafaranga 1000 y'amarundi kuri urwo rugendo nyene kuri bisi. Abiyunguruza rero bakaba bababazwa nuko abajejwe intwaro n'igipolisi bigira sindabibazwa kandi bashobora kubahiriza ibiciro vyashinzwe. Biragoye gutegeka ibiciro ku banyonga amamodokari na benezo badashobora kuronka ibitoro mu Burundi. Umugwa mukuru w'ubutunzi urimwo intwaro zose ukaba ukorwako cane, bose rero bakaba bikora ku gace kamwe k'igisagara ca Uvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bujumbura rero igiciro co kwiyunguruza carigwije incuro nyinshi. Abunguruza abantu ntibahengeshanya kuduza ivyo biciro, ndetse bikaba bigaragara ko abantu batandukanye bafise iyo myidogo. Nyuma yuko rero kandi n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe yaratangaje ko Burundi bwoba bumerewe neza muri iki gihe, ariko rero abantu bakaba bavuga ko vyayangaye. Igitega hari umuntu umwe yanyurujwe ndetse aranaburizwa igufa n'ujejwe intwaro ku rwego rwo hasi afatikanije n'imbonerakure. Ni Asumani Rwasa imyaka 32 yaranyurujwe, mu nyuma arakubagurwa n'umukuru wa quartier yoba Igitega. Umukuru wa politiki w'u Burundi afatikanije na zimwe mu mbonerakure. Ivyo rero bikaba vyarabaye kuwa 22 Ruheshi guheza. Amasoko mu ntwara akamenyesha ko uwo mukuru agaritse n'imbonerakure zine bahagaritswe kuwa 27 kumva z'amatohoza. Kubwo ababibonye hari hafi isaha 2 z'ijoro aho Asumani sasa yasa yanyuruzwa na Jimmy Kwizera, umukuru wa quartier yitwa Yoba.
yaciye ajanwa mu kinogo kiri ku kibuga c'indege ca Magarama ahitwa kw'Idodero ho gukubitira abantu yarakubiswe cane n'imbonerakure bikaba bivugwa n'ababanyi b'uwakubiswe. Rwasa rero akavuga ko yakubiswe mu kiringo c'amasaha atatu n'imbonerakure, rino soko rero rikavuga ko yagirijwe gutunga ikigwanisho. Igipolisi n'imbonerakure baragiye kumusaka ariko nta na kimwe bahatoreye. Abapolisi n'imbonerakure nta na kimwe batoye iwe comufatisha niko amasoko y'inkuru avuga. Asumani Rwasa akaba yagiriza imbonerakure kuba zarabwivye amafaranga 1,100,000 hamwe n'amatelefone ngendanwa mu gihe bari bariko baramusaka. Umukenyezi wiwe ni Serate Nkirikiye avuga ko vyabaye ngombwa ko ajana umugabo wiwe Asumani Rwasa kw'ivuriro kugira ngo avurwe kuko yari aremvye kandi yataye ubwenge afise n'ibikomere ku bisusu, niko ayo masoko atomora. Umukenyezi w'imyaka 30 aturuka mu ntara ya Muyinga muri haruko buseruko akaba asaba ko ababikoze ngo bisha bari bacirirwa urubanza ku mabi bakoze kuwa 27 Ruheshi 2024. Umukuru wa quartier Yoba Jimmy Kwizera n'imbonerakure zine arahagaritswe bajanwa gufungwa. Ikinyamakuru SOS Media Burundi yaronse amakuru yemeza ko uwajejwe intwaro afungiwe kw'ibohero rikuru rya Gitega. Abandi banywanyi b'umuhari w'urwaruko rwa CNDD-FDD arizo mbonerakure barahunze rero bakaba bakirondegwa n'igipolisi. Mushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Gitega nawe yaragiye gutora uwo yakomerekejwe kugira ngo aje kumwereka abo bantu bakubitirwa hitwa kw'Idodero. Yavuze ko ryari irya mbere rero yumva havugwa ico kibanza. Kuri uwo wa gatanu naho ku wa gatanu mu Gakaro userukira umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina Monuseni Dash nawe nyene yaragiye kuraba Asumani Rwasa kugira ngo abone uko amagara yiwe yifashe nyuma y'agatotezo yoba aya arakorewe. Mu bindi bivugwa reka navyo tubigaruke ko hari inkuru iriko iragaruka ku biriko biraba i Bubanza. Bihereza ibinyobwa vya Bralirwa bariyamiriza intwaro ko ataco ikora ko kubaduza ibiciro mu gihe ibinyobwa vya Bralirwa n'ubu bigikaye mu ntara ya Bubanza. Vyihereza rero bagiriza buramatari w'iyo ntara kuba atubahiriza ibiciro. Wavugwa we yishinga gusaba abidoga ko bamuha amahoro bakagabanya inzoga banywa. Icupa rya Amstel ndende ryavuye ku mafaranga 1,500 hija ku mafaranga 7,000 mbere 8,000 kuba bihereza ibyo binyobwa. Ubu Amstel ndende ya santilitiro 65 igurwa hagati y'amafaranga 6,000 n'ibihumbi 8 mu gihe igiciro ca leta ari 3,500 gusa. Niko umwe wayo asanzwe ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza yidoga. Ibindi binyobwa nk'ibiyeri n'amafanta vyaraduze ku rugero ruteye amakenga n'abanyagihugu mu gihe intwaro muri komine ifasha mu itangwa ry'ivyo binyobwa. Ku munsi w'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 62 iheze Burundi buhabuje intara yo kwikukira. Buramatari w'intara ya Bubanza yiyamirije abaduza ivyo biciro. Buramatari ahubwo yidogeye abantu bamuhamagaye kuri telefone bamubwira ko binyobwa bitaboneka kandi bizivye. Ati ndabasaba kugabanya ivyo munywa, nimba mwahora munywa amacupa 3 ku munsi ntimunywe rimwe hanyuma mutahe muhira. Niko rero byatangajwe na Cleophas Nizigiyimana. Akaba rero yaragabishije abakenyezi kuko namwe ng'abakenyezi inyuma y'isaha 12 z'umugoroba mwategerezwa kuba mu mihana, ntimwategerezwa kuba mu bunywero. Niko rero yoba yarashikirije kuri abo bagenda bidoga bavuga ko ibinyobwa bizimvye. Mu Rugombo hari umudandaza w'igitoro yiciwe muri Rusizi. Ni ikiziga ca Richard Dusabe yararobwe mu ruzi Rusizi kuri uyu wa kane ni ku mutumba wa Marambo ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Mugabo yikeka ko ari we yamwishe yarahagaritswe ashikirizwa igipolisi. Musitanteri wa komine Rugombo akaba asaba abanyagihugu bashavuye kurindira ibizova mu matohoza kuri ubwo bwicanyi. Uwazwi nk'umudandaza w'igitoro ni Richard Dusabe yishwe mu gihe yari agiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugura yongere yaje abukane ibitoro
bw'amasoko yacu. Nshitse hagati y'uruzi Rusizi uwariko aramujabukana yaramwishe aca ata ikiziga ciwe mu mazi y'urwo ruzi. Vyiganwa rero n'abanyagihugu bemeza kandi ko uwariko aramujabukana yivye ivyo uwo muhisi yari afise harimwo amafaranga n'amatelefone ngendanwa. Igihe rero ngo twatabazwa, abantu benshi bari mu gashavu baragiye kuraba uwo yamujabukanye kuko bari bazi ko ari we yajanye na Richard, iyo badaseruka igipolisi bari kumwica. Bikaba vyiganwa rero n'ababibonye. Umugabo rero yarahagaritswe ariko haranabazwa n'igipolisi ku bwa musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza, akaba asaba n'umuryango w'umuhisi n'abagenzi be kwihangana barindira ibizova mu matohoza. Mu mezi 3 gusa abantu batari munsi y'indwi barishwe muri ubwo buryo nyene. Igihugu mu Cibitoke rero bamenyesha ko abantu benshi bagiye mu rudandazo rw'amagendo rw'ibitoro kuva ico kidanazwa kibuze mu Burundi, hakaba haheze amezi menshi kugira ngo baronke igitoro. Dandaza rero bajabuka Rusizi bakaja kukirangura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakakidandaza ku giciro kiruta kure icashinzwe na leta. Baheruka rero abaserukira intwaro muri Uvira mu ntara ya Sud Kivu ihana rwiwe na Cibitoke bari babujije badandaza ibitoro babicisha muri Rusizi rugabura ivyo bihugu bibiri vyo mu karere k'ibiyaga binini imbere yo kwisubirako. Twakengurukiye cane ko mukurikiye amakuru, ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Imana ibahezagire.